Bakunzi ba BMBC ndabahaye ikaze muri kumwe na Caritas Nduwimana kuri micro. Uyu munsi turabashikiriza makuru aho umuyobozi wa BMBC Group yaramutse agendera amashantiye nkuko yamabikora. Ni kuri wa 31 Ntwarante aho yaramutse agendera amashantiye amwe ari muri commune Mukaza na commune Ntahangwa ahavuga ko ibikorwa bigeze ku ntambwe ishimishije mbere bimwe bikaba bigeze ku musozo. Yahereye muri commune Mukaza yasuzumye amashantiye atandukanye aha mwamwe ageze ku rugero rushimishije. Yahereye ku nzu nini ziri ku mishinge zigizwe n'ama appartement arenga 30 ku nzu imwe. Akaba yari yagiye kuraba ukuntu ibikorwa vyifashe. Ku chantier ya mbere imirimo yari gitangura bari bakiri kuri fondation bagomba baduza inkingi. Iyindi yagendeye ni inzu imaze imisiri kirubakwa na BMBC igomba guherahezwa kuko byo guheraheza byamaze gushikanwa kuri ico kibanza. Imbere yuko baheraheza uyo muce kugira ngo inzu zishikirizwe muri irici, umuyobozi wa BMBC Group yashimye kugendana n'aba engineer kugira ngo abereke ukuntu yipfuza ko ibikorwa bizogenda nkuko kenshi bene amazu bama bavuganye kugira ngo abereke canke ababwire uko ibikorwa biriko biragenda. Narijya yuko bamwe mu bakiriya bagize BMBC ari abari hanze y'igihugu. Nyuma yaho yagendeye ibikorwa biriko bikorerwa muri commune Ntahangwa. Avuga muri Mutangano aho ibikorwa bigeze kure akaba yaboneyeho kwereka abagenzi bacu bariko bimenyereza ibikorwa byo kubaka muri BMBC uko ibikorwa bitunganije kugira ngo bitegurire kuzezwa amabanga mu misiza. Yasozerereye muri quartier Matafari ahari chantier ikurikiranwa na BMBC aho yeretse bagenzi bacu bajejwe ivyo kubaka kugira ngo barabe ibikenewe hama ibikorwa bibone guhera. Iyo nyubakwa iri muri quartier Matafari ikabigeretse iyo igashobora kubamwo imiryango ine minini. Umuyobozi wa BMBC Group yatuyagiye iby'uru rugendo ni mu mukurikire. Twari twazinduye no musini kwa mbere no kuvuga ko je ndi umuyobozi w'isosiyete yubaka amazu kandi ni menshi amazu twubaka. Turakunda gutanga amakuru gushika nk'abantu biyumvira ko amazu dukorera ko baba yazi nk'ishantiye atligiye twitanga uyu twagomba twimarire. Rumba hari ibintu mutamenya. Rero twaciye ku mashantiye atandukanye kugira ngo ndatanga nyene n'ubuyobozi uko ibintu bigenda nko mu ntango z'indwi kwa mbere kwa kabiri kugira ngo abagendanje bahakora ndabe kuko bavyumviriye ariko banye n'amazu benshi dukorera batabari ngaha abariko babidutumye ko bihuye neza ko biri mu nyandiko. Rero ni visite d'inspection kugira turabe ibyo bakeneye. Hari n'igihe usanga hari umuntu akeneye ikintu atigeze agitanga raporo, hari gusanga hari amaformire yujuje nabi, hari gusanga hari abakozi badatonze neza. Rero kudurahasharigiriye rema uri umushefu mukuru muri societe biratuma uraba abashefu do chantier ugere bageze ko mu byo gutunganya imirimo tubazeza, hanyuma biranafasha gutanga amaraporo ku bakiriya bacu badatabuja banje batabanga mu gihugu baba badutumye ibikorwa bitandukanye. Rero muri make niyo visite tugira turazigira kenshi, hanyuma no mutse twaciye hano duhereje urumva nitwoshora kuhamara twaciye ku mashantiye nkane 5 harimwo mu Bwiza aho tuko turubakira ama appartement menshi hariho nk'inyubako mwabonye twaciyemo irimwo uburaro 31 appartement 31 harimo n'imiryango y'ama business. Hanyuma mbere twaciye ku buraro nk'ubwo nyene bubiri kuri chantier zibiri imwe iri kwiraherahera igeze kuri urugero nyene rw'iyo ngaha irimo 30 appartement. Ncangenda hambwiye n'abafise ama parcelle muri ivyo bibanza ahe Bujumbura ho mu Bwiza cyane za Jabe n'andi makartier abanga abantu benshi. Turashobora kubereka ukuntu umuntu ashaka kubaka nko ama appartement menshi mu kibanza gitoyi agerekeranye voilà. Hanyuma twaciye kandi ahandi twariko twatangura inzu mwabibonye turakunda ko umushinge umeze neza ngo ibikorwa bikurikira byo kuduza impome bicaye kugenda neza. Hanyuma rero twabandanije handi bagenzi bacu bariko barakorera uko tuhaciye turaba imirimo higeze, hanyuma tugenda twigishije abanjere bahakorera kugira ubuhinga bwabo butere bwongerekana. Kubera tubikora bino bintu kwya tubitahura cyane twabyize neza umuntu abizi. Rero abo dukorana baradukenera kugira ngo dufatiye kuri tere umuntu abigishije kuri tere byo barize mu mpapuro naho benshi tubarubika twabigishe cyane babizi ariko uradura bakurikirana iby'umwuga byibwa imyaka myinshi nako turaciga twigisha abandi. Hanyuma rero ruvuga ko visite no ni nziza
yerekana ko societe BMBC ifise imirimo kandi iracaza. Urumva hari naho ntashika canke dushika gake, muramubona muri interiere za Mwaro, za Muyinga, za Gitega. Donc rero abafise imirimo badutume babananya batwikorako, turafise abahinga babikora. Iyo twubake neza na BMBC, mashaka kugura amazu mu bigwati vya BMBC bikwiragiye Bujumbura, canke mugadutuma nk'aba bakiriya bacu badutumye kubakira amazu meza mu bibanza vyabo biguriye. Ufite parcelle nabo bashaka kudwikorako, hanyuma kamwibuka ko ubu uye mbere ushaka no kutwikora no mwitongo ryawe, tugakora ico kintu no kwideni no mwitongo ryiwawe. Urumva rero ibintu bituma turonka ibikorwa vyinshi. Mbere nko mu minsi zaho akazi dufite kazoba ari kenshi cyane kubera abantu bamaze kwizigira ukuntu turiko turakora. Hanyuma urumva ko nyarabwiye dufite imirimo myinshi, ngo naberetse kweri sino banaberetse mugabo ivyo no munsi bigarukiye ngaha. Ngiye kubandanya akazi n'abagenzi banje bakorera hari aye ku cicaro gikuru. Murakoze mugira ibihe vyiza, mwubatse mwubake neza.